radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, ni Oriane Itangishaka yongeye kubaramutsa abaha ikaze mu makuru yo muri aka kanya. Abatari bake babandanya kugira ico bavuze ku gitabo giheruka kwandikwa n'umurundi kivuga ko benshi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda basa nabibagiye ururimi kavukire kubera ikinyarwanda gifise inkomezi zo kumira ikirundi. Arashobora kuba yarahendahenzwe n'abifuza ko u Rwanda n'ururimi rwabo witwa ko ari rwo ruhambaye ruri hejuru canke nawe nyene akabikora ku mbonyene za politike. Uyu ni Pierre Nkurikiye, umwanditsi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu Burundi. Uwanditse igitabo we arahakana ibivugwa na Nkurikiye. Jewe igitabo nanditse ntabwo nacanditse ku mvo za politike, ntabwo kandi nkina politike. Jewe ndi umu academicien, ndi umunyeshuri, nkora mu by'uburezi, nkora mu bijyanye n'iby'indero. Igitabo n'ikijyanye n'iby'indero ntabwo ari ibya politike. Uyu ni Patience David Mbonabuca. Muri Sudani inteko zijejwe umutekano zasubiriye kurasa ivyuka bibaba mu maso mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myiyerekano. Muri Mali inteko za ONU zijejwe kugarura amahoro muri MINUSMA zavuze ko zibaye zirahagaritse kugurutsa indege zose vy'agateganyo. Ayo makuru n'ayandi turayabafitiye ni mukanya. Amakuru yacu tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino mw'isi. Muri Sudani inteko zijejwe umutekano zasubiriye kurasa ivyuka biba mu maso mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bari mu myiyerekano. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Abandi ibihumbi bigaragambije bamagana ubuyobozi bwa gisirikare muri Sudani bakoze urugendo berekeza ku ngoro ya perezida mu murwa mukuru Khartoum uyu munsi kuwa mbere, bituma baraswamo ivyuka biryana mu maso nk'uko abavyiboneye babibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Abo bigaragambyaga bahuriye mu birometero hafi 2 uvuye ku ngoro ya perezida, bafunga umuhanda munini mu bice bya Ardium, batwitse imipira y'imodoka mbere yo gutangira urwo rugendo. Imbaga y'abantu ikivunge yagiye ihurira mu mihanda isaba ko hasubizwaho ubuyobozi bwa gisivile kuva igisirikare gikoze kudeta tariki 25 y'ukwezi kwa 10 w'umwaka ushize 2021. Abayobozi ba gisirikare bavuze ko kudeta yatumye Sudani itagwa mu kajagari kandi ko bazarengera uburenganzira bw'abaturage bwo kwigaragambya mu mahoro. Basubijeho Minisitiri w'Intebe Abdallah Hamdok mu rwego rwo kugerageza kubumbatira amavugurura, ariko yeguye mu ntangiriro z'uku kwezi. Abo mu bufuzi bahagaze ku ruhande rw'abigaragambya bavuga ko abantu byibura 63 baguye mu bushyamirane n'ingabo zishinzwe umutekano. Umwe mu bigaragambyaga hamwe n'umwofisiye mu gipolisi biciwe mu myigaragambyo kwa 4 w'iki cyumweru gishize. Inteko za ONU zijejwe kugarura amahoro muri Mali MINUSMA zavuze ko zibaye zirahagaritse kugurutsa indege zose iby'agateganyo inyuma yaho umuryango wa CEDEAO n'ubumwe bwa Buraya bushizeho ibihano byugara inzira z'ikirere n'iz'ubutaka muri ico gihugu. Ibindi kuri inkuru Eugene Mukankusi arabidushikiriza. Indege za MINUSMA zahagaritswe mu buryo butunguranye mu ijoro ry'ejo ku cyumweru, mucyo inyandiko ya email yohererejwe abakozi bayo yavuze ko ari hagarikwa ry'igihe gito. Iyo email ijwi rya Amerika yasuzumye ivuga ko MINUSMA yahagaritse izo ndege zose by'agateganyo kandi ko abakozi bazamenyeshwa vuba ubwo izi ngabo zizaba zimaze kwemererwa n'abayobozi muri guverinoma gusubukura ingendo z'indege. Sosiyete z'indege nyinshi zo mu karere zahagaritse serivisi muri Mali biturutse ku bihano byashyizweho n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO. Ibi bihano byahagaritse ubwikorezi bwo mu kirere n'ubwo ku butaka hagati y'ibihugu biri muri uwo muryango na Mali. Ubufaransa bwashyigikiye ibihano bya CEDEAO byashyizweho nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu b'uyu muryango ya Accra mu murwa mukuru wa Ghana ku itariki ya 9 ku kwezi kwa mbere. Isosiyete ya Air France nayo yahagaritse serivisi zayo kuri Mali. Ubusanzwe MINUSMA ikora ingendo imbere muri Mali hagati ya Bamako n'imijyi hagati mu gihugu n'iyo mu majyaruguru ahari ibigo byinshi bya MINUSMA. Mu nama y'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yabaye tariki ya 11 ku kwezi kwa mbere,
Uburusiya n'Ubushinwa byitambitse hagati byanga ko ONU ishyigikira ibihano bya CEDEAO. Umuvugizi wa MINUSMA ntiyahise aboneka ngo agire icyo abivugaho. Abanyeshuri bo muri kaminuza zo muri Afurika y'Epfo baragwanya amategeko y'uko bategerezwa kuba baricandagishije COVID-19 imbere yo gusubira mu mashuri. Ni inkuru ya Eugenie Mukankusi. Kaminuza mu mpande zose za Afurika y'Epfo ziteguye umwaka mushya w'ishuri mu gihe igihugu kivuye mu nkubiri ya kane y'icyorezo cya virusi ya corona. Urukingo rwa COVID-19 kandi ruzaba kimwe mu bitegetswe ku banyeshuri basubiye ku bigo by'amashuri. Urugaga rw'abanyeshuri muri Afurika y'Epfo rwaburiye leta ko bazakora imyigaragambyo yamagana iryo tegeko rijyanye no kwikingiza. Abanyeshuri ba kaminuza ya Johannesburg bavuga ko bafite uburakari kandi ko batagishijwe inama. Bongeraho ko ingamba zibangamiye uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga. Muguzalisi Manana uhagarariye abanyeshuri mu kanama ka kaminuza ya Johannesburg avuga ko abanyeshuri bagomba kwikingiza ku bushake kuko n'igihe basohotse mu ishuri hanze aho bajya hose bahura n'abantu bikingije n'abatarakingiwe. Abanyeshuri batikingije ntibazemererwa kwinjira mu kigo. Kaminuza ya Johannesburg mu itangazo yavuze ko hashobora kurebwa ibintu bimwe byihariye byashingirwaho nk'ibijyanye n'ubuzima cyangwa se idini kugira ngo umunyeshuri yemererwe kutikingiza. Uretse nanone ko buri cyumweru abo banyeshuri bazagomba kwerekana ibipimo byemeza ko batanduye COVID. Kaminuza ya Johannesburg ivuga ko abanyeshuri bashobora gusubira ku ishuri igihe cyose bazaba bamaze gufata urukingo. Amasomo azatangira tariki 14 y'ukwezi gutaha kwa kabiri. Uyu munsi kuwa mbere Nouvelle-Zélande yatanguye gucandagisha abana bafise kuva ku myaka 5 gushika kuri 11. Eugenie Mukankusi aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru. Minisitiri w'ubuzima yavuze ko abo bana bahabwa urukingo rwa COVID-19 rwa Pfizer rwagenewe abana. Inkingo 120 zagejejwe mu bigo 500 by'ikingira mu mpande zose z'igihugu. Muganga Anthony Jordan, umuyobozi w'ikigo Auckland gikingira COVID-19 ahakorerwa gahunda y'igerageza mu bijyanye n'inkingo, mu itangazo yagize ati kubakingira ubu ni uburyo bwiza bwo gufasha kurinda abana mbere y'uko basubira ku ishuri. Byagaragaye ko nubwo abana bashobora kugira ibimenyetso byoroheje, bamwe bashobora kurwara bakaremba kandi bikaba byaba ngombwa ko bajya no mu bitaro igihe batakingirwa COVID-19. Yongeyeho ati kubakingira binafasha kubarinda gukwirakwiza ubwandu mu bantu bo mu muryango imibiri yabo ibisanzwe yarashegeshwe n'izindi ndwara. Umuyobozi mukuru mu ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF kuwa gatandatu yavuze ko inkingo 1,100,000 za COVID-19 zoherejwe no mu Rwanda. Ayeta Four yaragize ati kuba hari abantu benshi batari bahabwa byibura doze imwe y'urukingo, turabizi ko dufite akazi kenshi ko gukora. Virusi nshya ya Omicron ntiragera ku gipimo cyo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byavuzwe na muganga Vivek Murthy, umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubuzima ejo ku cyumweru. Yaburiye rubanda kuri televiziyo CNN mu ijambo rigezwa ku baturage. Yagize ati ibyumweru bike biri imbere bishobora kuzaba bikomeye. Nubwo yaburiraga ariko yanagaragaje ko ubwandu bwagabanutse mu bice bimwe nko muri leta ya New York n'iya New Jersey ziri mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mabwiriza mashya yo kwishyira mu kato ku bantu barwaye COVID-19 mu Bwongereza, iminsi yaragabanyijwe iva ku 10 ijya kuri 5 yuzuye neza. Izo ngamba nshya zatangiye kubahirizwa kuri uyu wa mbere. Kaminuza Johns Hopkins ya hano muri Amerika ikurikirana ibya virusi ya corona yatangaje mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ko abantu 328,100,000 ku isi hose banduye COVID-19 kandi ko 5,500,000 bapfuye. Yanavuze ko kugeza ubu hatanzwe inkingo za COVID-19 miliyari 9,700,000. Sentare isubiramo imanza mu Rwanda yasibije urubanza Paul Rusesabagina na bagenzi biwe baregwamwo. Ubushikirizamanza bumusabira gufungwa ubuzima bwiwe bwose aho guhabwa igihano cyo gufungwa imyaka 25 yaciriwe. Uregwa ntiyitavye sentare. Asumta Kaboyi aradushikiriza iyi nkuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abaregwa bose bari bitabiriye iburanisha usibye Paul Rusesabagina. Iburanisha ryatangiye umucamanza ahamagara buri umwe wese mu baregwa 20 akitaba. Ageze kuri Rusesabagina haba guceceka ari we cyangwa umwunganira mu mategeko, nta numwe wari mu cyumba cy'iburanisha. Uruhande rw'ubushinjacyaha rwabwiye urukiko ko Rusesabagina yahamagajwe ariko akanga kwitaba. Bwakomeje buvuga ko ibi biri muri raporo yatanzwe na gereza ya Kigali afungiyemo bifashishije ingingo z'amategeko, banzura ko bafite uburenganzira
uburenganzira bwo kuburana nubwo Rusesabagina yanze kwitaba urukiko. Umucamanza yasabye abandi baburanyi baraho kugira icyo bavuga kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha. Bamwe bagaragaza ko nta mategeko yishwe kuko Rusesabagina yatumijwe mu buryo bwemewe n'amategeko, ko mu gihe atakwitaba urukiko bitabuza urubanza gukomeza. Abandi barimo abanyamategeko Murekatete Ariete na Ngamije Gido bagaragaje ko Rusesabagina yatumijwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Muri iyi raporo ikozwe na Perezida wa Nyarugenge bigaragara ko gereza ariyo yamenyesheje abaregwa. Niba iyo karite rero bayifite ari cyo urukiko ruza gusuzuma wenda mu rwego rw'amategeko kugira ngo birebwe ko yaba yaramenyesheje mu buryo no mu nzira bikurikije amategeko. Ese wamenyesheje gereza koko ifite ububasha? Kuko tuzi ko abanditsi cyangwa se abahesha b'inkiko b'umwuga aribo bamenyesha. Mu gihe hagaragaye ko ari gereza yaba yaramenyesheje, twumva byaba bitakurikije amategeko. Mu gihe abanyamategeko bagaragaza impungenge bafite ku itumizwa rya Rusesabagina, ubushinjacyaha bwo bwagaragaje ko guhamagara Rusesabagina byakozwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Buvuga ko ihamagara byakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ko icyo gereza yakoze ari ugusohora urupapuro mu mashini, gereza ikamusaba kurusinya. Ubushinjacyaha kandi bwanumvikanishije ko iri hamagara ryanamenyeshejwe abunganira Paul Rusesabagina aribo Gatera Gashabana na Maître Rudakemwa Felix. Ubushinjacyaha bunavuga ko Rusesabagina yanze kwipimisha COVID-19, bigaragaza ko yaragambiriye kwanga kwitabira iburanisha bigamije gutinza urubanza. Abaregwa bamwe bajuririye ibihano bakatiwe basaba ko byagabanywa. Abaregera indishyi nabo bajurira bavuga ko bahawe indishyi nke ukurikije ababo cyangwa ibyabo babuze mu bitero bya FRN. Naho ubushinjacyaha bujurira ko abo bwareze bahawe ibihano bito. Icyemezo cy'urukiko kizatangazwa kuri wa kabiri isaa 10 z'umugoroba. Rusesabagina ufatwa nk'ukuriye abaregwa iterabwoba muri uru rubanza, umwaka ushize yakatiwe n'urukiko rukuru rushinzwe kuburanisha ibyaha byambukiranya imipaka igifungo cy'imyaka 25. Umuryango wa Rusesabagina waruherutse kumvikana mu bitangazamakuru uvuga ko atazitabira iburanisha mu bujurire kubera ko atizeye ubutabera. Rusesabagina Paul yahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba. Yagizwe umwere ku cyaha cyo kureba umutwe w'ingabo utemewe, mu gihe ibindi bikorwa byakorewe mu bitero bya FRN no gutera inkunga iterabwoba bigize icyaha yahamijwe cyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Abatari bake barabandanya kugira icyo bavuze ku gitabo giheruka kwandikwa n'umurundi aba mu Rwanda kivuga ko benshi mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda basa n'abibagiye ururimi kavukire kubera ikinyarwanda gifise inkomezi zo kumira ikirundi. Umwanditsi akaba n'umuririmbyi ndetse akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu Burundi, Pierre Nkurikiye, abona ko ico gitabo coba caranditswe ku mvo za politike. Umwanditsi wacu we avyiyamiriza kure. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru. Umutwe w'ico gitabo giteye impari ni inkomezi kinyarwanda gifise mu kumira ikirundi. Kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika, umwanditsi akaba n'umuririmbyi w'imico kama y'ikirundi Pierre Nkurikiye aranegura iyo mvugo, akemeza ko atarurimi rwomira urundi. Nibisanzwe ko bashaka kuvuga ijambo rimwe cyangwa amajambo abiri yo mu Rwanda, kuko indimi ziratirana kw'isi nzima, nta rurimi rwikwiza zirashobora gutirana. Muga kuvuga ko ururimi rwomira urundi, iryo niryo kosa rya mbere mbona yavuze, kuko we nyene ubwa mbere niwe babinyuza, kuko abaye mu Rwanda iminsi, ariko igihe mu muganirizi mwarumvise ko avuga ikirundi conyene gusa, vyerekana yuko rero ati ikinyarwanda kitigeze kimira ikirundi ciwe. Ikindi cya kabiri ni mwebwe nyene, mwebwe namwe ndazi ko mumaze iminsi mu Rwanda urumva ko mvuga ikirundi conyene gusa. Icya gatatu ari naco gihambaye, ejo bundi mwaka wese twarakira impunzi nyinshi ngaha mu Burundi, bose abari bavuye muri ya kambi y'Imahama cane cane mwarumvise ko bavuga ikirundi gusa, nta n'umwe yavuga ikinyarwanda. Uwanditse ico gitabo casohotse muri kaminuza nkuru y'u Rwanda asanzwe yigamwo mu gice ca kabiri ca kaminuza, Patience David Mbonabuca, wewe aramuhinyuza, aratanga n'uburorero bw'abatakivuga neza ururimi kavukire mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Ikirundi kirazima burundu, agatangura kusanga ariko aravuga ikinyarwanda. Abanyeshuri mu Burundi akiga kwa kundi baba basohotse hanze
bavuga n'abanyarwanda kuko abarundi baba bari bake basanga kuyisanzemo rero mu bucuruzi naho kandi umurundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho no kugira baronke service ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya ushobora gukoramo bakubwira ati uzi Kinyarwanda cya Kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka. Imwe mu migwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rw'abasekuruza irashima ibiri muri ico gitabo. Arsene Bitabuzi atwara umugwi ndangakaranga Amararo kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika arafise akagohavunira bene wabo. Nibakoresha urwo rurimi mugabo bidatuma duca canke duta kakaranga kacu. Mbega umwana ko no mu Kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa Mugina akiga Petera kiri muto izo ndirimbo zibirakazimenye zose bibuze iki ngo umwana aje kwishuri yige Rwanda nziza hama ni yashika muhira yige Burundi bwacu niho hazogaruka rero wa muco nakaranga kacu no kunde igihugu kuziko ni hagaruke bakiri imigana abana. Ico bikoze Pierre Nkurikiye asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gate mu gihugu n'umutekano mu Burundi yibaza ko ico gitabo coba gifise imvo za politike. Arashobora kuba yarahendahenzwe canke yaraherewe n'abifuza ko Rwanda n'ururimi rwabo witwa ko ari rwo ruhambaye ruri hejuru canke nawe nyene akabikora ku mbonyene za politike. Arashobora kuvuga ati ko nahunze nk'akarorero reka mbikiye gihugu ndacerekane ko kiri hasi ndagisubize hasi nerekane ko n'ikirundi c'iwabo ataco kimaze. Muri ico gihe rero urumva ko yahemukiye igihugu araheza akazobikurikiranwako. Hariho nyinshi za politike zeza rero zigakoreshwa urazi nawe iyo hamukiye igihugu ko bigejeje bidashobora kwijana. Ibi umwanditsi Patience David Mbonabuca avyamirira kure. Jewe igitabo nanditse ntabwo nacanditse kumvo za politike ntabwo kandi nkina politike jewe ndi umu academicien ndi umunyeshuri nkora mu by'uburezi nkora mu bijyanye n'iby'indero. Igitabo n'ikijyanye n'iby'indero ntabwo ari ibya politike. Baravuga yuko igitabo ni nk'ikirori icyo bitwa miroir. Umuntu wese uko ari ukwasa kose iyo aje akagisoma aribonamo. Rero nimba abanyepolitike bamaze kugisoma bakibonamo politike, nimba haje abamenyeshamana bakagisoma babonamo ibyo kumenyesha Imana, umujurnaliste niyagisoma azobonamo ubujurnaliste bwiwe. Uwo rero wese aje gusoma igitabo kubera ari kirori aribonamo ukwasa kose sinobimuhora kuko niko literature ivuga. Muri ico gitabo casohotse mu mpera z'umwaka uheze Mbonabuca yongeye ko hari n'abahungutse bakazira ururimi rw'igihugu bari barahungiyemwo. Ubwo rurimi rero nago bararutahana yuko hari abantu bigize kuzira ko bari baravuga Ikinyarwanda. Byaje byose ntihagire umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye. Ico bikoze umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bujero kwakira impunzi sikwabibona. Oya ivyo sivyo, ico ni kinyoma cyambaye ubusa. Twebwe nta muntu n'umwe ari gatubwira yuko bagiriwe nabi canke bararabwe nabi bivanye nuko bavuga ijambo rimwe canke abiri Ikinyarwanda. Baba ari babandi baba ariko bagomba gutera ubwoba abasigayeyo kugira ngo ntibahunguke. Naho hari byinshi badahuriza ko abo banditsi babiri bose baremeza ko ururimi kavukire ari rwo karangamuntu, bagahamagarira abarundi bose baba hanze baba bahunze n'abatahunze kutibagira ururimi kavukire barazwe n'abasekuruza. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Bamwe mu banyarwanda baba hanze bamaze gushiraho ikigega kigamije gufasha abaharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Rwanda bafungiwe muri ico gihugu. Hanashizweho kandi ekipe y'abantu 5 baba mu migabane itandukanye y'isi bacunga uwo mutahe wegeranyijwe. Umwe mu rabo ni Mireille Abewe aba mu gisagara ca Edmonton muri Canada. Yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atangura mubwira uko ico kigega cashinzwe nuko abagicunga bagishizweho. Iyo kipe icunga ikigega n'abanyarwanda bishize hamwe ko twari tumaze kubona yuko iyo umwe mu bantu barwanira uburenganzira bwa kiremwa muntu mu Rwanda afashwe usanga twakoze ibintu nka GoFundMe, rimwe na rimwe abantu bakaba badashoboye kwisakamo amafaranga. Bakomeza kudusaba yuko twazashaka ukuntu dushyiraho ikigega gihoraho ku buryo buri kwezi umuntu yajya atanga udufaranga ashoboye atari kuvuga ngo tuzajya tuyatanga ari uko hari icyabaye. Nuko rero abantu badusabye twishyira hamwe. Nyuma yo kwishyira hamwe
dutoranyamo ikipe y'abantu bazayobora. Iyo murebye iyo kipe musanga irimo abantu babi Burayi, uri muri Australia n'uri muri Canada. Twashatse gukora ku nkengero enye z'isi kugira ngo byibura niyo utagira uko wizera bose ari kugira umwe wumva uyakwizeramo. None se ayo mafaranga akusanywa ahabwa nde, hakurikizwa iki kugira ngo ayahabwe? Amafaranga akusanywa tureba abantu bavugira abandi mu Rwanda cyangwa se abantu baba bajijijwe ko bashatse gukora bakoze igikorwa gisa nkaho cyafasha abandi baturage kugira ngo bazahindure ibintu mu Rwanda. Tuba tubona ibiba, duhora tureba igihe ibyo cyanditse, tureba ibinyamakuru byose, ntabwo tureba ibyo mu Rwanda gusa, ahubwo tukareba uwo muntu yazize iki, ese byari gutuma hagira impinduka yaba mu Rwanda, kuko twebwe ntabwo tuba dushaka abantu barwanya igihugu cyangwa se abantu barwana, ahubwo tuba tureba ya mpinduka iva mu baturage. None se abatanga ayo mafaranga, abatanga iyo mfashanyo, bamenya bate ko imfashanyo yabo itazakoreshwa mu bikorwa bitateganijwe? Ntabwo turagira abantu benshi cyane batanga amafaranga, ariko abenshi bayatanga n'ubundi wasangaga duhurira mu magrupe, grupe yo gufasha kanaka, grupe yo gufasha kanaka, abantu wasangaga n'ubundi bagizwe nk'ihohoterwa niko nabyita mu Rwanda. Ubu rero ayo magrupe ikintu cya mbere cyiza cyabayeho nuko yagiye avaho. Abenshi muri twe uko twagiye twikusanya nuko twayisangagamo, tugasanga turatanga hirya no hino kandi ntihagire umumaro bimara. Tumaze kwikusanya, hari abandi banyarwanda bakubwira bati ngewe ndashaka gutanga ariko sinzatanga kuri GoFundMe kuko niyo byaza biri anonymous hari ukuntu umuntu abimenya. Ariko nakwizera abantu 3 cyangwa 4 bazamenya ko natanze ariko batazantanga. Urumva ko ibyo nabyo biba biteye agahinda ko umuntu yashaka gufasha ariko ntashake kugaragara. Nibwo twahise tuvuga tuti compte bancaire